Abanyagihugu bo muri quartier Kajaga komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura babayeho mu buzima butoroshe, aho n'inyuma yaho hateye imyuzure y'amazi, bamwe bakimuka abandi bagahitamwo kuhaguma nubwo butoroshe. Bamwe mu banyagihugu bakamenyesha ko ubuzima bwabo bubangamiwe no kuyunguruza batoroherwa. Tujabuka n'ubwato kandi biratugora kugira dushike nk'aba tukibangaha mu Kajaga, biratugora kugira tujabuke dushikaho dutaha basigaye turiha amahera. Nk'ufise nk'abana 5 arariha nk'ibihumbi 5, ari umwe arariha 1000 kugira ajabuke n'ubwato. Bene gihugu rero burya amazi yose mubona aragaragara. Abene gihugu bose baravuyeyo, urabona ubwato nibwo budufasha. Zintambamye rero bavaho kwiyunguruza gute? Ubwato aho udafise 1000 ntugenda. Umva rero bene gihugu sabe bagora. Intambamye nyamukuru bwa mbere ho abene gihugu bariko barabura uburyamo. Ubugira kabiri amazi, nta mazi tugifise yo kunywa, sinzi ko byagenze. Mazi mu mabombo ntayo. Turahangayika cyane iyo tuko turarura amazi yo kunywa. Cyane cyane urabona ko ahantu habaye ibintu nk'ibi uru n'ugwimo. Amatoilette ntakora. Nabamye rero ko dufise ko tunyonga amato siyindi. Amaguru yacu yamaze kononekara cyane bivanye n'aya mazi arimwo imicafu myinshi. Abo banyagihugu baragira ico basaba. Ni abadukurira boraba ukuntu n'uburyo bw'ukuntu bofasha bene gihugu kubera aya mazi ararengeje. Indira amahoro. Usaba yuko nka Croix Rouge canke muri Ministeri ya Sante uturosa imiti tugatasha mu maguru yacu yononekaye cyane kubera aya mazi y'umucafu. Tubibutse ko urugero rw'ayo mazi muri iyo quartier rusubiriye kuduga ku yindi ncuro rwari rwaraduze mu myaka iheze.